bantu nimureme rema nimureme bantu buhoraho nimureme rema nimureme yemwe bantu nimureme. Hello my people, nizere ko mumeze neza, je meze neza. Amuvunyido MC mana kuntu nje meze fresh. Ni kunchoro ya mbere ikiganiro ca mbere kuri Umutamana TV show. Reka ndabibutse ko yimbonesha kure Umutamana TV ari imbonesha kure ikiri shasha, ariko mu bushasha bwayo twabatumira rwa rukundo mwatwereka aharaho nibaza benshi mwaciye muhamenya aho twara duhurira. Mubanze mudushigikire vraiment rwa rukundo mwatwereka, mushishikare kutwereka vraiment nubu mubanze mugire subscribe vraiment mugire partage no kuri muzamukoze. Nabwiye ko kuri mikoro je Vianney Sabiyumva aka Muvunyido MC. Uyu munsi ni kiganiro ca mbere nzanyiranye n'umutumire atagase neza na neza, sinovuga byinshi muri ko muri kamera murabona ko ari umutumire atagase, umutumire asa neza, ubwiza afise. Jera nibaje ko ndiko ndakorana ikiganiro n'umudemu, ariko reka ntaravuga byinshi, reka ncemanze namwakire abanze abaramutse. Kare mutumire kaze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Oscar Bikorimana. Ndanezerewe cyane no kuba mwampaye ikaze kuri imbonesha kure Umutamana TV. Ndanezerewe cyane, ndaramukije abantu bose bariko baradukurikirana kuri imbonesha kure. Ndabipfurije amahoro y'Imana. Yego mumeze neza rero. Turashima. Muguwe neza. Umuryango turakenguruka. Aho waje hose bimeze gute mu karere? Ku mutekano n'ikirenga. Umutekano n'ikirenga. Aha munda naho bimeze gute? No munda ni sawa. No munda ni sawa. Umeze neza. Umeze neza. Nta muntu yoshobora gusa nkuko kwiwawe atagase nkuko iwawe yoshobora kuba atameze neza kabisa, kuko uravye ubwiza, uravye kuntu mu maso usa vraiment. Aravuga ati Vianney ati n'umunsi batuzane mutumira Tesa. Mumaze kumuva ko ari mutumire Oscar. Ni Oscar irindi gikirundi Bikorimana byose bigirane Bikorimana kabisa. Bikorimana neza na neza, abatakuzi bumvise Bikorimana ninde? Bikorimana ni umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo mpimbazamana, zimwe mu kinyamazuru bavuga gospel. Gospel. Gushika n'umwanya nino saha ufise ibikorwa bingana gute ku mbuga zawe? Ku mbuga hamaze kujako ibikorwa bishika 3. Tubasabe mwegereza ka mikrofone turabona ko ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube hamaze gushikako ibikorwa 3, ariko ndafise ishaka n'umwete ryo kubandanya nshirako ibikorwa nkuko Imana yampaye iyo ngabire. Yego. Kuririmba kwanyu kwatanguye ryari, hari ryaje gute? Impano yo kuririmba yabaye muri jiwe igihe kitari gito. Nakuvuga natangiye kuyumva mu nkifise imyaka 12. 12 niho watangura kuririmba? Iyo mpano yarambaye niyo yakubayemo igumirambiragiramwo, ariko igihe cyo gutangura kubikora nabitanguye muri 2020. Niho natangiye kuja muri studio, hama tukajana n'abandi bagenzi tukakora indirimbo, tugakora audio. Ego. Iyo mpano yo kuririmba wayibonye gute? Niki kimenyetso wabonye turavuga ati jewe Oscar Bikorimana ndafise impano yo kuririmba? Navyiyumvamwo kuko narashobora nko kuba ndiko ndagenda hama nkashobora kumva indirimbo ibira muri jewe. Ego nkaca nyene numva kabisa, yumva n'ukuntu igenda ritime yayo. Byarashitse muri Sunday School bako baririmba utaratangura kumva iyo mpano yo kuririmba, urumva abantu bako baririmba wumva urahezagiye, wumva uhagurukiye mu kibanza urimo utangura gutamba mu bandi cyane gose kabisa. Kandi haruhande y'ivyo narumva no kuririmba izindi ndirimbo zitari z'Imana gusa, nkagira ishaka nyene nkumva kumenga no kwifatanya n'abantu baririmba. Uvuze warumva ishaka bitari mu ndirimbo z'Imana gusa, izindi ndirimbo washobora kumva ziriko zirakwinspire ukavuga ati jewe nandi ndakwiye kumuririmbyi, zari izahe? Ndarakunda umuririmbyi yitwa Lucky Dube bro. Yego. Imiziki ya Lucky Dube vraiment ndiko ndayumviriza, narumva ko ari imiziki igenda neza. Hama iz'Imana nazo nazumva nkumva kabisa ko ari indirimbo zinyubaka. Hama je nanje ntangira kwiyumvamwo ibintu vy'indirimbo, ndiko ndagenda nkuko nkumva indirimbo iriko iravuga muri jewe. Hama bica bituma numva ko ico gikorwa ndagikunze cyane gose. Reka ndabibutse ko mubaza mugasimbira ku mbuga ziwe za Bikorimana Oscar, nawe mukabanza mukagira subscribe mu kumushigikira, kuko
numuririmbyi arimba indirimbo mpimbazamana intumbero yiwe nyamukuru mumaze kumva kwa atari kurondera inoti ari kuririmba ari kuvuga ubutumwa abicishije mu kuririmba kugira bishike kure mu mpande zine zigize isi. Rero Oscar nibaza ko tuko turayaga neza kandi ikiganiro cyacu ko kiregera ku musozi kugira dushobore gusozera. Watubwiye intambamye ko ari uburyo mu kuririmba neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi turafise aba boss, turafise aba diaspora bashigikira igikorwa mwene sinicimana gusa ku muntu wese afise talent, ufise impano yo kuririmba, ufise impano yo gukina comedy, ufise impano yo gukina filime, ufise impano yo gukina ikintu cyo cyose gishobora kugufasha guteza imbere. Niki cyo basaba kugira bashobore kumva ati Oscar Kameme bivanye nuko ijya ndirimbo ntacyo ntandukanya n'ibindi bikorwa byinshi twumvise ufise uri mu kuduhereza wo basaba kugira ibintu bigene neza. Urakoze cyane. Mbajije ikibazo ciza kandi ciza cyane. Rero kubera iki gikorwa ari gikorwa gikenera uburyo kandi bwinshi, ni kuri nk'Imana impezagije nk'umuntu je noshima kuko igikorwa c'Imana kirakenera uburyo vraiment. Iyo nja kubikora ndi umuntu afise uburyo bukwiriye ndakuvuga nk'izo ndirimbo zose uko zimaze kuba 13 zose ziba zifise ama image meza. Eka se navyumvise subiramwe ufise indirimbo zingahe? 13. Indirimbo 13. Zose hamwe ni 13. Indirimbo 13 gushikira umwe no saha urazifise hano mu kigera zibitse. Yego. Zibitse hamwe nyine baba diaspora bozu nyine bakazana inoti bakagukubitamo ubu nyine wo cutera ukora ama clip yazo. Yego kabisa. Kameramani wamaze kuvyumva, kameramani wacu nawe nyene yantumubonera nako anabe nyene naberewe cyane kandi abikora neza. Nawe nyene ushoboye kumwegera arashobora gucubira gufasha ku kintu cerekeye amasanamu abikora neza cyane. Gira rero tusavye ba diaspora cyangwa se aba boss bariko badukurikirana bakunda ibikorwa mwene ibi bifuza gushigikira mwene namwe bwe mufise impano yo kuririmba cyangwa se mufise impano zitandukanye. Urakoze cyane. Nukuri ndasavye uw'Imana yakora mu mutima kumva gushigikira igikorwa c'Imana na cyane izo ndirimbo zanje zirimo ubutumwa. Kwanza Daire sizi wanje ni indirimbo z'Imana ariko Imana yazicishije muri wewe muri jewe. Rero ushika no mwene sata avuga ko ari ziwawe kuko zija ku rubuga iwawe. Yego. Ariko nanje ndazita z'Imana hamaze ni indirimbo mpimbazamana mugabo ni indirimbo mpimbazamana sizimana. Ni indirimbo mpimbazamana. Sawa murakoze kumpugura kuko bibaye utanchance. Bibaho. Rero Imana hagize ukora mu mutima akiyumvamo gushigikira ico gikorwa ciza c'Imana kugira ngo kibe kubwiza. Nukuri reka mbe ndamushimira Imana ahubwo uwo muntu Imana imuhezagire umuntu wese kwimvamo uwo mutima canke iryo shaka. Nukuri numva umenga no bandamukengurukira. Ongera wibutsa abantu bako dukurikirana imbuga zawe bashobora kugutorako. Abantu bariko baradukurikirana ndabashimiye cyane kandi reka ndabasabe baje ku rubuga rwa YouTube bandike bikora Imana Oscar canke Osbike urudome O hama S agakwego hama B na I na K Osbike. Bavyumvise ncamake ya Oscar. Inimero zawe za telefone? Nimero za telefone ndakoresha 61 458 148 mu Kirundi 61 amajana 458 148. Hama nkakoresha na Leo. Leo ni Sebutande 07 37 wavuze inimero sinze ko washizemo n'akarimi kashi. Rega na cameraman ari nyuma iyo nimero yawe ni yayumva neza arashobora kugira icakoze nawe nyene rega arakunda ibikorwa mpimbazamana. Niyo nyene oya wewe ujya cameraman wacu wewe ntiyirirwa aragusaba nimero y'imikashi tuvuye ngaha nyene baza kumvika inakubwira turamwizeye ujya aravuga neza abikora neza cyane. Bamwita ngo ni hand blessing urumva iyo umvise akantu blessing nto cyabumva ko ari umuntu yahezagiwe guhezagirwa. Akazina kari kwiradi akazina karakaze kagezweho. Ari n'umusore acara umusore haje reka
ari ibiganiro bigiye kuza birakurikirana bazoza baramubona abantu rero mushaka kuza muratubona afise indirimbo y'ubukwe akategura urubanza azocumu y'umutimdamu yavyumvise yanaryohewe hariya reka rero hariho n'abantu bakora dukurikirana bavuga ati Honey Blessing n'uyuhe ko bavuze ngo agiye kuza dukoresha ibiganiro tuzanira abatumire cyangwa akoresha ibiganiro bitandukanye muzomubona ndazi nubwo nyene muzovuga ati respect Vianney we ntupfa kutuzanira butoya rwose ati n'abantu bameze fresh kandi baba bashoboye Oscar bikora imana watubwiye intambamyi uratubwira kurimba kwawe aho byatanguye naho bigeze intumbero yawe nyine uratubwira n'intumbero yawe nyamukuru gushika n'umwe no saha watubwiye n'ibikorwa ufise twitege ko bari ibindi bikorwa bishasha wowe uri kwadutegurira canke we nko avuze ati Jefferson indirimbo 12 n'abate 13 ataho je nahejeje sigaje banza kugira ama clip nzocemagarika indirimbo ufise ni nyinshi cyane ikaye nanditsemo ziruzuye ariko kubera ibikorwa bisaba uburyo namwe musiki wawe hari indirimbo yego none ko naheretse abantu bakunda ubugari bw'umwumbati n'isombe atanyije bintu inkomezo zikura ezo kwandika indirimbo nkizo zose bikora imana izina ryanje wari bikora imana nanje ko nitwasaba yumva ko nsaba imana yumva kandi ndayisabye ubunyene keneye imana nandike indirimbo ya gospel nawe irabikora ariko wazi ukuntu berewe nawe nagarukiye imbere y'umuryango wa studio wewe numviriza nagarukiye imbere y'umuryango wa studio ngiye kuririmba urumva reka Umutamana TV let's go Umutamana TV waje hageze waje mu gihe tugukeneye Umutamana TV turagukunda ugeze amakuru heshi cyane Umutamana TV wubahwe kandi imani kugeze kure Umutamana TV Umutamana TV Umutamana TV Umutamana TV Umutamana TV ukora ibyiza ufata amasa namumeza ukora ibikorwa bishimisha abantu Umutamana TV uhezagirwe ushigikira ibikorwa byinshi ibikorwa by'abaririmbyi ushigikira impano nyinshi cyane Umutamana TV uhezagirwe wow muravyumva kweri mwari muyaza ngo mujabazanira ngo ni showbiz ariko ntimuvyumvise none reka byari bimeze neza umuririmbyi kugira bashobore kumva ko atari dutereshaje atari uja kurondera kwa Honey Blessing ngo agukubitiyemo ngo amushoboye kuririmba warashoboye kugira ingorane ruha n'ibindi bibazo ariko twabazaniye ibikorwa bishasha twazaniye nimbonesha kure shasha Umutamana TV urumva ko Umutamana aba ari ikintu kimeze neza rero manzi ndabasabe banze musimbire ku rubuga rwa Umutamana TV mugire subscribe mugire share mugire comment zanyu canke ibitekerezo byanyu biradufasha biratwubaka biratuma tumenya ukuntu strategy twokoresha kugira ibintu bigende neza rero nanavuga byinshi nukuri manzi ndabasabe urukundo mwatwese unongaha mu rutwereke tuzoza turabazanira abanyempano batandukanye mu baririmbyi ba gospel mu ndirimbo mpimazamana eka ni byinshi n'ibiganiro bitandukanye nababwiye ko tugiye kuza turakorana n'umugenzi wanje na Honey Blessing nibaza ko ibintu bigiye kuza biragenda neza uno munsi mutume twatufise yari Oscar bikora imana nizera ko uwundi munsi Oscar bikora imana nitwagukenera uzoza nzoza mbangutse cyane gose unkune nagushimire cyane nizera ko twakoranye neza nanje ndabashimiye nibaza ko ntashoboye kukoza byose ariko nari kukubwira ati wo kwibazo ukongera ukisha nk'ibiganiro nka bibiri ariko reka kwera ikiganiro bitagiye guherera ngaha twibaza ko n'ubundi munsi tuzokugarukana ngaha wakoze ibikorwa bishasha dusezera abanwanyi bacu bagiye kuza badukurikirana n'abagiye kuzoza kwiyunga tubabwira ati Imana yo mu ijuru ishishikare kubahezagira